Fete Chimamanda il fallait ko yoba hariho ibintu yari karategura mu gihugu. Ni analyse yiwanje. Il fallait ko yoba hari ikintu yari karategura mu gihugu. Urabona ko yatanguye kuri kote y'amashengero. Kote y'amashengero arabijamwo. Mugabo amakuru dufise nuko yari kabikora kugira ngo yubaka imitima y'abafana biwe. Kugira ngo benshi bave mwazirya shengero hama yarafise n'umugambi wo gushinga urushengero rw'igihugu. Makuru arahari. Oya kugira ngo bajye abantu bose bamobilize abazani wiwe hama yose sisi amafaranga. Mu nyuma twumva u Rwanda ruramukatishije bivaye na influence yiwe afise. Sivyo rumutwaye mwibi bintu. None gasha wewe umuntu agendana ubwambure bw'abagore batari gwiwe mu mufuko. Uwo muntu yoshinga ishengero ryo kugira indagenda ubwabo ese Chimamanda abugenda mu mufuko. None zijya video za wakera aguma apiburiya z'abagore bambaye ubusa bayazikuye ntiziva mu telefone ntiwumva yuko abazifise mu mufuko. Ntushobora gukorera Imana, ntushobora gushinga ishengero ugendana ubwambure bw'abagore. Nitika aritari kumurungikira. Imagine bro, umuntu akeneye kuja muri detabara Chimamanda yavuze ko nitike none naba yiteguye kuri nabahereza muri iki gihugu cy'u Burundi tudakwiye kuza turamwumviriza. Yes, kubera yuko tuvugishije ukuri ivangura ry'amoko aho ryadushika. Sibyo naguciriye ndakwibutse ko uyu muntu ari mu banyuruza, ari mu bantu bafise amakuru y'abantu birigwa baranyuruzwa buri munsi. Moro Imana bari namwe mwebwe mwese mudukurikirana abari mu Burundi hanze y'u Burundi ni mwaramutse namwiriwe biravana umwe wese naho aherereye. Maneme John Mabu ndi kumwe na Abdul Uwimana kuva kuri Emotion Talent TV. Please les amis mukore subscribe na s'abonner kuri Emotion Talent TV, kuri Nkarlene ya Lut TV no ku Mugwa Media kubera ko niho hantu honyene ducisha ibiganiro byacu. Yes, mucigera muri commentaire utanga icyumviro cyawe. Bero ko twinjira mu biganiro nyezina reka ndamwakira abanza baramutse. Welcome. Yeah, asante sana bro. Ndabaramukije abantu bariko baratura bacu n'abariko baratwumviriza kuri Emotion Talent TV, kuri Nkarlene Aru no ku mbuga zose dukorera ko Facebook, Facebook, TikTok, hose turiyo no kuri X hose muriyo. So les amis uyunya umwana w'igihugu. Please mugire subscribe kuri Emotion Talent TV. Sana ni umuntu ariko abikora neza cyane. Hama mugende mu following na Facebook page yiwe ni Emotion Talent TV. Yes. Okay. No munsi namuhamagaye kugira ngo turabire hamwe inyanka Burundi. Hari abagabo bamaze iminsi bakokeza ingwano ufite ingwano. Turaza gukorera kuri Chimamanda, turaza gukorera no kuri Pacifique Rinahazo. Abantu nibo bantu babiri bariko baratuma abana b'igihugu bita kuri songoye. Abana b'igihugu bagenda mu migwano batazi kubera ko bakora propagande ku mbuga ngurukana umego. Turaza gutangurira kuri Chimamanda we je ndamuzi neza cyane. Chimamanda ndamuzi ijana kwijana. Maze kumubabwira kenshi meant for. Icambe Chimamanda yaraguzwe. Chimamanda yahawe amafaranga n'u Rwanda nkuko abandi bose bayahawe. Nuko muravyumva rezami. Chimamanda ari mu bantu baguzwe kubera ko ugiye kuraba parcours ya Chimamanda na parcours yiwe ubu ava n'ubu sico kintu. Dufise amakuru neza ko Chimamanda abanyarwanda bamuhaye amafaranga. Umenye neza ko uyu Abdul mwegeze kumbwira mu misi yaherani hari amamiliyoni n'amamiliyoni y'amadolari u Rwanda rushira mu bibiri aba mu ntambara kote propagande kote militaire aho bose bashira amafaranga mu bantu bari amafaranga Chimamanda rimwe. Nizere ko atamuntu uza inbox ngo agirene ampinyuze. Chimamanda rimwe yari amafaranga. So kubona rero Chimamanda yirirwa arandika kumbuga ngurukana bumenyi avuga ngo yari yanditse avuga ko uyu mukobwa Pamela uyamaze gufata
ngo ari kwirembo ngo araje ngo muri Canada gufata Burundi warabibonye Mr. Abdul urumva yari yandika ngo Rubunga yafashwe urumva tugiye kuraba kuri carte yo muri Kongo iyo Rubunga niba sivyo ni kintu uzi kuri Chimamanda Moses kandi uvuge atakubabarira kuko twe nitujye umuntu urabizi sivyo mbo ubwa mbere na mbere je w'ikintu uzi kuri Chimamanda Moses n'umuntu avuga ibintu byose ari ugupapagura gusa arapapagura arahubuka urumva ibintu sinzi uramaze kubona nk'agati konze k'imyembe canke kakandi umuntu aja ko bose bugaca bukorokera urumva nawe agize nk'uko ibiri mu bwonko byose birasohoka bitasobanutse bitagize nte bo n'umuntu kandi novuga yuko je narigeze kubivuga ati Chimamanda ashobora kuba afise ingwara hari ingwara bavuga yuko ifata abantu bagiriwe nabi n'ikintu runaka Chimamanda uravye ukuntu yanka kwitwa umuhutu canke akanka abantu bitwa umuhutu kandi ari umuhutu canke akanka abantu n'intera hamwe bivuge neza rega abanyarwanda bakwita intera hamwe umengo bakwita mu FDL umengo hariho ngira nk'umututsi yoba yaramugiriye nabi ama akaba bikamuja ku bwonko ku buryo yama yifuza kuba umututsi ntibishoboka arafana ubwoko urumva uvize izuru ringana nk'iri ryanje wewe ntuzokwigera uryohera bosi wawe Kagame shaka witekerereze mugabo uko baguhaye udufaranga bandanya wanzwanzwe mugabo igihugu cawe nikindi rero jewe Chimamanda ndamufata nk'umuntu nta kintu yita kandi n'umuntu mu byo avuga akoreramwe amakosa menshi yo gutuka no kwandagaza igihugu ciwe kandi ku bintu atazi buryo urakavuga ibintu sivyo jewe umvuze ibintu by'ukuri si bibi mugabo mu gihe ugiye ugatora ibi ugatora nabijya kandi ugacuza kuvyemeza abantu ugacuvuga cyane hama ikindi naco nzi yuko Chimamanda ari umwe mu bantu ba mbere ngira banki imbonera kandi nawe ari imbonera rega imbonera kure nuko bari imbonera kure n'umuntu wese kwisi n'imbonera kure urumva umuntu wese kwisi n'imbonera kure n'umuntu abona kure oya Chimamanda simbonera kure nabona kure simbonera kure Chimamanda rega razimviriza ndakubwira abuvuze ko Chimamanda ari imbonera kure wowe nazitutse kubera yuko imbonera kure n'umuntu ashobora kuraba ikintu akakibona muri kazoza urumva atari umuntu araba afise imbona kazoza atari umuntu araba ku metero ziri tubyoroshe imbonera kuri n'umuntu afise imbona kazoza none Chimamanda ubona yifise afise imbona kazoza yo gusambura oya bari karasega shewe yes so ufite uyu muhungu Chimamanda umugabo Chimamanda reka umugabo kubera ari marié ufite Chimamanda il fallait ko yoba hariho ibintu yari karategura mu gihugu ni analyse yiwanje il fallait ko yoba hari ikintu yari karategura mu gihugu urabona ko yatanguye kuri kote y'amashengero kote y'amashengero arabijamwe mugabo amakuru dufise nuko yari kabikora kugira ngo yubaka imitima y'abafana biwe kugira ngo benshi bave mwaziga shengero hama yarafise n'umugambi wo gushinga urushengero rw'igihugu makuru arahari oya kugira ngo bajye abantu bose bamobilize abazani wiwe hama yose sisi amafaranga mu nyuma twumva u Rwanda ruramukatishije bivaye na influence yiwe afise sivyo rumutwaye mw'ibibiri ariko Chimamanda n'ubundi barakabona bamukatishije kuko ibyo bintu ntibyari gikuba none gasha wewe umuntu agendana ubwambure bw'abagore batari gwiwe mu mufuko uwo muntu yoshinga ishengero ryo kugira indagendana ubwambure ese Chimamanda abugenda mu mufuko none zijya video za wakera aguma apiburiya z'abagore bambaye ubusa bayazikuye ntiziva mu telefone niwumva yuko abazifise mu mufuko
ntushobora gukorera Imana, ntushobora gushinga ishengero ugendana ubwambure bw'abagore batarabi wawe mu mufu arabihebe ahubwo arakabona avyihojeje. Erega je Chimamanda urazi impamvu abikora, afise imyumvire canke imyemerere y'abanyarwanda. Abanyarwanda mu bintu by'ubusambanyi urazi ko ari number 1. Oya, ibintu by'ubusambanyi barabiko abanyarwanda. Abanyarwanda nese batinganye bemeye isabatinganye. Oya, sabatinganye. Ibyo ko Kagame ntiyageme. Kagame na FPR batandukanye n'abatinganye. Nani Kagame na FPR batandukanye n'abanyarwanda. Nabavugiye muri rusange. Kagame. Okay, nabavugiye muri rusange. Reka tuvuge inkotanyi. Ubundi rero Chimamanda n'inkotanyi ce sont des choses bisa, des choses semblables. Kandi abito kunyene. Ibintu bisa. Niyo mpamvu kugendana ubwambure bw'umugore w'umuntu. Ni sawa kubera ko nivyo bigiyo yonse. Kandi ikindi naco urumva rega none mbere nca ndabitahura yaba shebuja yemera abatinganyi n'umukozi agendana ubwambure bw'abagore mu mufuko. Ariko tuvugisha ukuri, ujya mu tipe n'umuntu uri kuramuraba muzenyi yiwe umengo n'umuntu akuze. Yarakuze sivyo umengo agenda muza ari umuririmbyi reka umengo bana muza ari umuririmbyi ari nimba nabi cyane niwe muririmbyi wa mbere mubi Burundi bwagize kuva twarahurira mu mastudio urumva byanyiye hamwe nakorondera handi so birumvikana biratahuritse mugabo rero ujya mu bire jewe mba mbona umengo n'umuntu akuze ariko ni gute umuntu nk'ujya ariko umuntu nk'ujya urazi yuko reka ndakubwira ikintu kimwe uri umuntu w'umugabo n'abandi banabyumvireho n'abagenzi bacu baraba aya TV online n'iki bavyumvireho nukuri kwa Mungu ukunda kuraba filime pornographique urabyumva ubwonko bwawe aragera igihe buraba intere kuburyo udashobora kwiyumvira anza wumve ntushobora kwiyumvira umugambi munininya ngo uwushire mu ngiro uri umuhungu cyangwa umugabo akunda kuraba filime pornographique ntibishoboka muzobaze n'abaganga ntibishoboka haragera igihe ubwonko bwawe bugasaza urabyumva bugasaza bukaba bubi cyane kuburyo udashobora kwiyumvira ikintu kinini ukagumona movie zazindi nyine urumva rero uyu mutipe ibyo bintu aguma araba ubwambure aho n'udukecuru usanga atungana na nyirakuru iki kuraba sexe y'umugore angana na nyokuru wawe bigufasha iki kandi niwe muntu avumisha za wakira nuwambe ni promoter za none ni promoter bimufasha ni promoter wizaki niyo mpamvu rero ubona aguma ari muri ibyo gutuka indongozi kugira kuko nta kindi kintu yoshobora uzombarize ko nahari yaba yoba afise n'akazi Chimamanda aragafise umva ndagusubiriramo uri umuntu akunda kuraba ubwambure bw'aba akazafise nako muri morgue uzurabe n'igihe nacana akura mu morgue yoza imivyimba y'abantu ibyo birazwi urumva nakazi niyo mpamvu ubona gupostinga umuntu yapfuye mu giteramo ca Chris mu postinga umuntu barashe bamenye umutwe umva akora mu mirambo abana nayo yirigwana nayo afungurana nayo umugabo bijya bintu abireke kubera ntaho bizomushikana kandi azokwiyononera ubwonko kandi point yacu ni mu bisanzwe akona akazi wakora mu mirambo wari kari byo ni sawa ni boys urumva hamiswingi yiwe yo kuraba ubwambure bw'abagore ni sawa ni swingi yiwe kubera iki none ari karagerageza gukora propagande abantu ashaka kutwumvisha ku Burundi hahiye mu Burundi byacitse mu Burundi ari kibazo ubu hatanguye kuvuga ngo ari kararondera adresse ya redetaba ahantu hari inkambi zabo kugira ngo umukeneye nitika aritari kumurungikira imagine bro
umuntu akeneye kuja muri Tabara Chimamanda yavuze ko n'itike none naba yiteguye kuri nabahereze none Tabara iraduka none kubahereza itike si sawa none umva atari karabashora mu ntuze urazi intare oya mugabo reka je ndabivugisha urazi intare yishonje banza wumve reka mvugisha ukuri Chimamanda nivyashika hakagira abantu bamurondera ngo bashaka itike ryo kuja muri Tabara akaribaha bakagenda jewe ntivyombabaza kuko nimba umuntu ashobora kumvikana na Chimamanda ukumva ibyo Chimamanda avuga ukanavyemera mukanamukurikira uramutse uvuye mu Burundi ntivyombabaza kuko twaba twari dusanzwe dufise ikintu kikigisa gukurikira Chimamanda warasaza ugiye na hariya rukagusekura mu mutwe ukitahira nukuri novuga ati wo buruhutse kuko nubundi n'igihugu coba kiruhutse kuko coba ico kibazo Abdul naho ndacibaza wo kwikira Chimamanda nk'umuntu ashobora kugira follow kwa Chimamanda nk'umuntu yumviza agafata isaha yose akumva ibyo ari karavuga urumva uyu muntu abari normal nanje byari byaransize okay reka tuve kwa Chimamanda ahantu ndakeneye ko twakubita neza uyu mugabo Pacifique ni nirahaza Pacifique ni nazwe yaragiye ariga makaminuza ndayishimiye ari mu ishyamba sibyo ahejeje kwiga kaminuza sibyo aragarutse umwe yari mu ishyamba akeneye ko naho yongera gusubirayo uyu mugabo nawe agerageza kumvisha abantu ko igisikare cy'u Burundi kiri febre igisigare cy'u Burundi atani bigwanisho gifise uno mugabo nawe umuvuga kiri kandi atakubabarira urazi ko twese tababari jewe ikintu ca mbere ndamuzi ko nani Pacifique ni nahaza uyavuge yose ikintu ca mbere ndamuzi namubonye niwe numwe mu bantu novuga yuko bavuka mu Burundi binjyajya by the way ubanza wumva injyajya ziteye ubwoba n'umutwakazi banza wumve nta kibazo hama akabinjyajya gute akaba ari we muntu wa mbere yanka ubwoko bw'abantu bitwa abahutu ariko mu kinyegero mugaba akavuga ko avugira akerekana ko mukinyegero agasa n'ubigira ibanga ariko akantu kivangura ry'amoko kamurimwo ku rwego rwo hejuru injyajya urabyumva so rero umuntu nk'uwo afise akantu kivangura amoko mwene wacu urabizi iyo Uburundi buriko buraja uyu munsi urazi iyo bwavuye so umuntu nk'uyo rero numwe mu bantu muri iki gihugu cy'u Burundi tudakwiye kuza turamwumviriza yes kubera yuko tuvugishije ukuri ivangura ry'amoko aho ryadushika sibyo naguciriye ngo ndakubutse ko uyu muntu ari mu banyuruza ari mu bantu bafise amakuru y'abantu birirwa baranyuruzwa buri munsi uyu Pacifique amakuru mfise iyo umuntu anyurujwe aronka amayeri ibihumbi 7 yamutabarije akaboneka naho harandi yongerako iyo anyurujwe akamutakambira akamutabariza voilà akamutabariza aronka amaheri ibihumbi 7 aho makuru arahari bisigura yuko niyo mpamvu ubona n'imodoka yagunyuruje na plaque ibizwi abayizi na umva ofet na itenerere mwafasha urumva rero itenerere mwafasha ko baciye urumva rero Pacifique ahubwo n'umukomisiyoneri w'abanyuruzi oya sumuko ni boss ni boss w'abanyuruzi ni boss kubera yuko nimba ku muntu umwe ashobora kuronka ibihumbi biroroshe gukuramwo igihumbi kimwe ukagikoresha umuntu akanyuruzwa hama ukamurondera ukamuronka nuko bigenda urumva ni bya bindi nuko atariwe banyuruza twari kuvuga yuko akina imikino imwe y'abana yo kwigeza ubwoba ubwo abantu bagomba batangure kunyuruzwa baduze bisanga muri Tabara abantu ntibashobora kunyuruzwa mu minsi z'abakaduza barisanga bageze mu mihari y'iterabwoba nka Tabara ariko nabyo nibo bikoresha ibo mugabo niyo bikoresha ukanyuruzwa kubera yuko none ntubizi yuko hariho n'abantu bamwe bagiye bajanwa bahendwa ibintu by'akazi abana bavuye mu makambi y'impunzi
bakuwe no yo nawe bo ba Pacifique n'abandi bafatanije mu makambi y'impunzi bakabahenda ngo bagiye kubuzi n'iki bakisanga bari muri za M23 na za Red Tabara urabyumva so rero nibyo byokogwa ugasanga umuntu kunyuruza abantu akabajana iyo nuko biteza umuntu abantu rero biyubare abantu biyubare kandi iyi ni plan bashobora gukorera ku bantu bantu mwiyubare kabisa bazokunyuruza babyegeke kuri leta yacu kumbe bagutwaye imihari iterabwoba Jena eregu bwa mbere harone uyu mujama akoresha iperereza rimeze gute cyo rero nkibaza ngo ni perereza ryaje ndabikurikirana neza kumbe umujama ahubwo afise ibisambo afise genge yiwe afise ibisambo binyuruza abantu hama akabaronde uzurabe n'umuntu hanyurujwe niwe muntu wa mbere atangura kuronka ayo makuru sivyo kabisa n'imbere y'abantu b'uwo muntu burya Pacifique aba yabi ni baronka amakuru bijya byo kuvuga ngo bampaye amakuru ngurumva ngo yasibye amakuru data banje nabo yes reka tugushimire cyane Abdul murakoze cyane